Haleluya! Bwana sifiwe. Abafise ibiganza byose n'amaboko batagwaye bagorora ibiganza. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Kinda kunda bagorora amaboko yakashikana hejuru. Turanezerewe muri kino gitondo tugira ubuntu n'Imana twese tukaba mu ngoro y'Imana. Kandi twumvise amajambo menshi adufasha mu ndirimbo. Kandi benshi basavye ngo baze bagira iherezo ryiza. Twese turagomba iherezo ryiza. Hari utagomba iherezo ryiza muri mwebwe? Twese turagomba iherezo ryiza. Ariko kandi bimvako kandi nawe bikuvako. Kuko Imana yaratanze Yesu Kristo umwizera wese ntazopfe rubi ariko azoronka ubugingo budashira. Ariko utamwizera aramaze gutsindwa n'urubanza. Mugabo naho rugutsinze kukiri ngaha inzambi kabitaravuga nahawe kuza kubitunganya ukamwizera ukihana. Yesu abahezagira. Nagomba ngo dushishikare rero mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 15. Nuko atasigwanye ntirugoye kuronga. Haravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Biratomoye. Haleluya. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Iyo dukorera Imana hariho ingero. Haleluya. Ntidukora ibintu biherera ngaha ngo bibonwe n'abakozi b'Imana gusa. Oya, hariho Imana. Haleluya. Aravuga ngo ehe ndaza vuba. Wovuga uti pastor iryo jambo wamuvuga kwaza vuba none ko ataraza. Ariko ijambo ry'Imana Petero yabariwe ngo yihanganiye za ntege nke zawe. Yihanganiye wewe utarafata umurongo utaramaramaza mu mutima kugira ngo iguhakanya wisubiremwo witunganye. Kuko twabonye ngo harahiriwe abamesura imvune zabo, abama biteguye. Ndabitegereje impudu zose mwambaye ziramesuye. Ariko rero bavuga ngo bamesura iki? Imvune zabo ntabwo ari izi, ni imitima. Guteba kwiwe suko yabyibagiye. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 dusomeho. Wahabonye nasome. Mubavuga butumwa nyarutsa. Soma bwa muhindi mikoro. Yohana igice cya 14 umurongo wa 3. Cumi na kane va ku murongo wa mbere ugeze ku wa gatatu.
turasoma mu izina rya Yesu. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi yonja murazi inzira ijayo. Warengeje nyako kwegeza kuri gatatu. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hariho amazu menshi, yaba atariho ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Imana nishimwe. Uyu mwami wacu ivyo yavuze arabisohoza. Erega abantu bibananira gusohoza ivyo bavuze kubera bemeye ivyo badashoboye gukora. Ndakakubwira ngo nzokugirira iki niki, ukarindira ugahebura. Kandi hari n'ahaba afise umutima wo kugikorera, mugabo kuko yagize ibishobisho agaca yemera byinshi atabifise, agaca asura mwe mbabarire nabibuze. Ariko uwo mwami Yesu Kristo twizeye, haleluya, ivyo yadusezeraniye biriho, nitwe twitebeje. Ngwehe ndaza vuba. Ngerera umuntu wese, ntabwo ari muri rusange. Duhejere kuri ibi nimbo za rusange, korale zaririmbiye hamwe. Ariko ico gihe cyo guhembwa, yewe umuntu wese wenyene ubwiwe azoronka impembo yiwe, bataravye ngo barakorana naka. Hoya, we wenyene wakoze iki? Nigiki wandikishije? Hari uvuga ati ko batanze nta ngorane, dutanze twese, ataco wakoze. Mwijuru dusomye mu gitabo ca Yeremiya igice ca 17 umurongo wa 10 havuga ngo ni jewe ngera imitima ku munzane. Nimusomwa murongo mu rusengero ngo bayahabonye nasoma, nimugire ngo nivyo ngaha gusa. Soma na ufise Bibiliya ze gusoma nyarutse. Yeremiya igice ca 17 umurongo wa 10. Nta numwe araronka uwo murongo. Soma mufaso aho. Yesu aguhezage. Amen. Muhiyo mikrofone sawa. Gango jewe uhoraho nsesa umutima, nkagerageza umushaha, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe nibikwiranye n'ivy'ibikorwa vyiwe vyeze yakoze. Iyo Bibiliya ni yajyana nimwe yakera, yugusubiremwe rero ushize ubwoba. Soma wakasomanya ubwoba ubusoma rero. Yeremiya igice ca 10 17 murongo wa 10. wa 10. Ni jewe uhoraho nsesa umutima, nkagerageza umushaha, ego, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe nibikwiranye n'ivy'ibikorwa vyiwe vyeze. Amen. Haleluya. Nukuvuga ngo uhora haravuga ngo ni jewe nsesa umutima nkawushira ku munzane, nkabona ibikorwa by'umuntu. Haraho umuntu anyegera mu bantu atakijijwe atihanye, ore wako, kuko uhoraho aradusesa, aradusuzuma, adushira ku munzane gutya, akabona ingeso z'umuntu, akabona ibikorwa byiwe, kandi ibyo nyene nibyo azomugerera.
kubw'ibyo rero niwibaze nawe uzohembwa ingeri yihe? Aha mw'isi umuntu arashobora gukora nabi ari kumwe n'abakora neza agaca ahabwa umushahara atawukoreye, kuko yaronse abakora neza nabo yakoze nabi, agasinyira ibyo atakoze akagenda akayora akarya, ariko imbere y'Imana ntibishoboka. Haleluya, haleluya. Kandi ibyo jewe biranezera. Kubera iki? Erega umuntu arashobora kukwitegereza, uyu ntacamaze n'umuntu, none si umuntu, ariko Imana, haleluya, iravuga ati mu ntege nke ziwe, mu kutabasha kwiwe, icyo ashoboye aragikora, kuko ibizi n'ibyo yaduhaye, sibyo? None n'uhoraho rero agera ingeso zacu, akaraba ibyo dukoze, ibyo rero akazobiduhembera. Nico gituma iri jambo rya ngwehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ico gihe wo kwibaza ati none ko mwisi abantu ari benshi nabugizodutondeka bizofata igihe kirekire n'Imana. Haleluya. Erega Imana umwe wese niwe azokwitondeka, kuko ibyo umuntu yakoze bizoba biri imbere yiwe. Acashika havuga ngo urakoze Mana, wowe ukizibereye, nta kurinda nta kunguruza, nta masentera ariyo. Ibikorwa byawe byose bizogaragara. Haleluya. Abaririmbyi horaga ngo bizogaragara, sibyo? None nukuvuga ngo nta kinyegejwe imbere y'Imana. Hari umuntu akorera mu gifuri akavuga ati haje ntibazomenya, reka nkore ibi n'ibi n'ibi. Mbega yaremye amaso yoreka kubona gayeme? Yaremye amaso yoreka kubona? Eka wewe ukore neza uze wigendera. Haleluya. Kuko ibyo dukora, iyo dukorera iratuzi, irazi ibikorwa byawe, irazi ubucumukure bwawe, irazi ingene urarura maso usengera igikorwa c'Imana, irazi ubwitange witanga kugira ngo igikorwa c'Imana kigende neza. Reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turabe niyo umuntu atarashika mu ijuru, erega hari ivyo biradukorera. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'icenda dusome ku murongo wa 36 dusaba ubundi hano azadufashe gusoma, tuze turakora twese. Uwanyarutse kuhabona hariho umugabo yahora nyaguka, none nyarubuke. Igice c'icenda umurongo wa 36 geze ku murongo wa 43. Mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo,
ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amafundo n'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati, Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu, maze amara iminsi myinshi i Yopa kwa Simoni umuhazi w'insato. Amena. Yesu aguhezagire. Haleluya. Aha turabona ingene ibikorwa bihindura ubuzima. Haleluya. Ibikorwa umuntu yakoreye Imana, ibikorwa umuntu yakoze mu rukundo, ibikorwa akoze atagoberewe, birahindura ubuzima. Uyu Dorcas ngo yakora ibikorwa by'imbabazi, akitaho abapfakazi, akitaho imfubyi, akitaho abantu nikora, agafasha abantu. Igihe kiragera arapfa. Amaze gupfa rero, hano cane cane bavuga bapfakazi ngo baraza baramwuhagira, haguca bamujana aho baza kumurindira kumuhamba, baca bamudugana mu nzu yo hejuru. Barabarira bari ngati ntimukorako. ntapfa ngo bace bafata ibikorwa yakoze, iduhuzu yabahaye, ibintu yakoze, baguma ngo Mana none ibi bintu ninde none ninde wakuhasubira ituvyemera tuje guhamba uwo mugabo ati ntibibaho ntambwa. Abantu nimugire ngo bari borohewe, baca barumva ko Petero ari hafi, baca baramutumako. Petero rero aha ivyo ntibyiriwe birandikwa hano, baramubwira ati ho rero Dorokasi yapfuye, ariko abapfakazi abo yafashije bavuze ngo ntahambwa. Ico kibazo uwo ari we wese coshikira co mugumira. Mugabo Petero kuko yarazi uwamuhamagaye, haleluya, uwakorera nyene ibikorwa, acaragenda acarafuka, arabati manda musohoke, barasohoka, acagenda arafukama, arabarira databuja, aravuga ati Mwami Yesu, iki kibazo duhuye naco none ngire gute? Garukana ubuzima bw'uyu muntu. Agize ngo ame, adasanga nawe harakanuye, haleluya, acara muvyura mufata ukubako, haleluya. Ni wumva uwo munezero Petero yagize, acara muzana amwereka babapfakazi, ngo nabera bose baranezerwa. Imana ibona ibikorwa bya Dorcas. Ibikorwa rero dukorera Imana, tukabikora mu kuri atabujyajya, twarakijijwe neza, binandikwa kandi inzambi itaravuga. Nico gituma musa gutyo. Aho ubya bikorwa wakoze harimo uruhara, nico gituma tuguma dusa neza nuko twayikoreye. Amena. Kandi uko twoshikira kuyikorera izoshishikira kutunezereza, dutagate, duse neza. Kubera iki? Dukorera Imana. N'abakorera abantu bararyoherwa, bendere kwakorera Imana. Haleluya. Uje ukorera Imana uzi uhaye urakorera. Ni Imana iziga mu buzima bwawe ukabaho. Ni Imana iguhindurira. Nagasura kagasa neza.
haleluya. Hanyuma rero Petero ngo acambara iminsi ari ngaho ngo abantu baca bamamaza ko Yesu Kristo ari umwami. Dushishikaye rero turabona uwundi yari umukuru cyane, mugabo yubaha Imana akayubahana nabo mu rugo rwiwe. Bene data, iyo twubasha Imana tutoze n'abana bacu n'abakozi bacu n'abo tubana bose tubigishe kubaha Imana. Kuko utabigishije kubaha Imana uzogenda uri wenyene nk'inkokore. Reka dusome hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'10. Dusabe wa mukozi w'Imana yongera agaruke. Uno munsi tugomba guheza hakiri kare. Murabona n'abaririmbyi babitanguye babigize neza cyane. Yesu abaho umugisha. 10 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo w'8. Soma mu izina rya Yesu Kristo. I Kaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasodijana wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu Iyopa utume ko umuntu yitwa Simoni ariwe Petero, asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato. Urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika yavuganye nawe amaze kugenda, ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Iyopa. Amen. Haleluya. Aya majambo ni maremare ariko nagomba ngo dufatemo makenya. Koruneliyo umugabisha w'abasoda bangahe? 100. Abari kumana komeye. Ariko yabikora koriki yubaha Imana. Amen. Umuntu arashobora gukora ibya gisirikare n'igipolisi n'ibindi kandi yubaha Imana. Ibyo bibaho. Haleluya. Kuko binandikwa hapa ngo kandi yayubahana nabo mu rugo rwiwe bose, kandi ngo agakora ibikorwa by'ubuntu, ibikorwa by'imbabazi, ibikorwa by'Imana akabishigikira. Nagomba ndabibira akaba aho ibikorwa dukorera Imana nibyo bituma duhezagirwa. Ngomba ndababwire ibikorwa ukoreye Imana usa n'ugiye guhezagiza ibintu byawe. Ngo ariko arasenga rero, yarakunda gusenga, yarakunda kurondera Imana. Ngo bya bikorwa akora na bwa buntu agirira abantu ngo byose bica biraduga bibicibutse imbere y'Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo ibikorwa bikozwe n'umuntu akigizwa yubaha Imana biraduga igihe ariko arasenga, bikaja imbere bigatonda iruhande y'amasengesho. Atuyu ibikorwa byiwe ni umumarayika yabivuze. Aravuga ati ugusenga kwawe
n'ibikorwa byawe byaduze bibicibutso imbere y'Imana. Nico gituma muri cya gitabo twasomye havuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nukuvuga ngo uko bikoze biguma byiyandika hariya imbere y'Imana. Sivyo bazozingurura uwo munsi ugezeyo oya. Biguma bivuga ivyo bikorwa iyo usenga biraduka bikabicibutso. Bahora bagira ivyibutso by'abantu ibi nibi nabiriya bavuga ivyo bakoze vyiza Imana nishimye. Ariko ivyo byo dukorera Imana ntivyandikwa ngaha mwisi oya ni mwijuru. Koroneliyo rero arabarigwa ngo ibikorwa byawe no gusenga kwawe vyaduze bicibutse imbere. None nzanywe no kugushikiriza ijambo tuma ko umukozi w'Imana Petro aca mwere nahaba. Haleluya. Uhora haraza aho tuba Imana nishimwe, Yesu ashimwe. Sindavyumva neza ariko kumva ko uhora haza huba aho ni wabishimira Imana. Haleluya. Araza homba araza huba yo Imana nishimwe. Haleluya. Iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera. Haleluya. Yewe iraza homba we, iraza huba. Imana kubona izaho umuntu aba ikimenya n'ibyo duhura nabyo, ikimenya n'amageragezwa nzi imbere, ikibona n'imitwaro mfise, ikibona n'icyo yonkorera, ikibona n'icyo yogukorera, ikibona ingene yobigenza. Haleluya. Iyo niyo dukorera. Reka dutange ishimwe ku Mana. Amen. Ngo Ariyopa ahasembereye. Nimba usembereye, nimba watsinda haro irabizi. Amen. Iyo niyo dukorera rero. Nico gituma ivuga ngo ehe ndaza vuba. Ntuzohava usanga ataco wakoreye Imana. Guca uvuga ngo baratugora kandi rero ubu baratugora gose. Erega twebwe ntitubagora, tubabwira iki jambo ry'Imana ritegeka, kandi tutubibabwiye twobizira natwe twoba tudakoze neza. Mugabo tubibabariye mukabikora biba ari byiza, mutanabikoze nzobihembegwa none ko navutse. Haleluya. Yewe jewe icyo nkene nukuvuga kandi na jewe ngakora. Nta kindi, nta gwango, nta shavu, nta kuraka. Ukora sawa, udakoze shauri yako. Sio wihombeje none. Kanisa litaendelea na kazi ya Bwana itaendelea. Wewe tu ndo utapata majaribu, hautatosheka. Kubera iki? Ni wewe wase kwikorera mugabo ari wavyumvise. Koroneliyo rero Petero arahashika asanga begeranye, ababwira ijambo ry'Imana, baca buzura mpemu yera. Hanyuma usomye kuri umurongo wa 34 haravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati ni by'ukuri niho nkibimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Imana nishimye.
erega hari n'ibyo idukoresha tukarushirizaho gutahura ukugira neza kw'Imana. Petero yari yarabatijwe muri mpemu yera. Petero yari yarahagaze arashingira intahe abayuda, aremanga, aravuga ngo jewe ndicabona kugeza uno munsi mwabayuda mwe bene data bwoko bwacu mwaramwishe, yarazutse none asutse igihinda ca mpemu yera, nico muri ko murabona. Mugabo ntiyari bwamenye byose. Kuri iki gikorwa rero gikoretse kwa Koroneliyo, ngo yanzika kuvuga ati nukuri niho ngibimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Muravyumva bene data, Imana nirobanura abantu ku butoni. Kuko hari igihe abantu baca bagira komane ngo share kugera atoneshejwe, ngo sico gituma ubona yicaye hariya yaratoneshejwe yarakunzwe. Mbe wo mukunda umumaririye Imana. Haleluya. Imana igutumye urutoki ninde yanga? Haleluya. Imana hageze igutuma urutoki mu bandi baraba. Amena. Acaravuga ati niho ngibimenya rero. Tugenda dutahura uko bukiye uko bwije, uko tuguma mu Mana, uko tuguma dusenga, uko tuguma dukorera Imana, tugenda turonka ibindi bisha. Ndawe vuga ngo vyose ngo biri ngaheka. Wonategura ukabiri ndugumbuka rirara, wagera mu rusengero to yasivyo nibi. None kukorana nawe wocureka. Imana rero nizinge nitondeke ibintu. Aravuga ati niho nkibimenya rero. Mu mahanga yose wubaha Imana agakora ibyo kugororoka iramwemera. Hano rero haravuga ngo mu mahanga yose, mu moko yose wubaha Imana agakora ibyo kugororoka iramwemera. Nta kindi isaba, bisaba kuyubaha, ukihana, ugakizwa neza. Ibisigaye ni kwemera. Eko twagoma ngo dushishikare mw'ijambo ry'Imana rero twabonye ngo harahiriwe abamesura imvune zabo. Reka subiremo kuri cagiti twashirana. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo rero umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ivyo ntabwo nda kubisobanura muravyumva. Niwe ntango niwe herezo. Ku murongo wa 14 harahiriwe abamesura imvune zabo kugira ngo abone kwegera cagiti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Harahiriwe abihana, abiyeza, bama biteguye, kuko umuntu ntamenye umunsi cyangwa isaha. Mbega ho iyo byo nzamba itaravuga kugoma mu byaha hari icinza kirimo. Yemwe bene data, hari icinza kirimo. Yoteba yonyaruka reka twikirizwe. Amen. Wamuririmbye muri za ndirimbo zo guhimbaza Imana 94 havuga ngo ubugingo bwanje bwahindutse kundi Yesu aho yangereramwo, umuco wanshitse mu mutima wanje Yesu aho yangereramwo, Yesu yangerereyemwo, Yesu yangerereyemwo. Haleluya, ndanezerewe ndashima, Yesu yangerereyemwo. Naretse rano kuzimira, Yesu aho yangereramo.
wanshitse mu mutima wanje Yesu aho yangerera. Amen. Nayo majambo y'Imana turaguhaye kaze bo ugomba kwiyeza, ugomba kumesura imbone zawe. Hariho umurongo tutiriwe turasoma, abazoba inyuma ntabyo nifuza, nawe ntabyo nakwifuriza. Reka twezwe tumesure imvune zacu, ni wihane utunganira Imana, ujana ubugingo bushasha. Haleluya. Ugende wahindutse mushasha. Nitwirwa turarambarara, tugomba dusengera ababaje. Wewe wumva ko hari icyo ukwiye gutunganya ko kaze cyane, kuko Imana ibona imitima y'abantu ikayishira ku munzane, ikabona ibikorwa byayo. Ibikorwa byawe irabizi, imvugo zawe irazizi, ingeso zawe irazizi ko zidahimbaye Imana. Rero kaze kuri Yesu aguhindurira ubuzima, aguhindurire, uhaguruka uri mushasha, utwara ivyo byizigiro, ushinga intaye nk'uwo muririmbyi uvuga ati ubugingo bwanje bwarahindutse ukundi. Urindire witeguye.